Umuhari Inamahoro wifuje muri iki kiganiro guserura umubabaro no kwiyamiriza wivuye inyuma batagira izina abigeme n'abakenyezi bibaruka batubatse mu mategeko bariko bakorerwa n'abajejwe intwaro mu gihugu. Ngo havuga uwo bubezwe, uwo buteruranywe n'icibo we ntaca bakivuga. None karashize ingani umwigeme n'umukenyezi yibarutse ata mugabo babana afatwa afungwe atangishwe hadabu rinini ritazwi n'amategeko hanyuma acibwe yangazwe yirukanwe mu gihugu c'amavukiro. Mbega ngo hokorwa iki? Abo babangaza bo bakura he ububasha bwo kwishingira amategeko iki na kiriya bakacita icaha, mbere bakanagishingira n'igihano ruhasha nko kwirukana umunyagihugu mu gihugu ciwe? Bamwe mu bategetsi bati basambuza ingo zubatse, abandi bati nibo badindiza iterambere ry'igihugu. Duhereye ku gusambuza ingo zubatse, ikintu tudashigikiye na gitoyi, twagomba twibutse kw'iryo kosa ryo kurenga ibigo kububatse ari icaha bene kubakana bo bonyene bafitiye uburenganzira bwo kucitwarira canke kukireka. Nta mutegetsi n'umwe naho yoba muri bamwe bajejwe amategeko no gukurikirana ivyaha ashobora kwiyadukiza ngo agomba hane uwagikoze. Ku vyerekeye abo bigeme n'abakenyezi bibaruka batubatse aribo boba bazingamitse iterambere ry'igihugu, mbega nibo babujije igitoro kuboneka? Nibo batuma ibintu vyose vyankenerwa bibura mu gihugu, duke tukiboneka natwo tukagurwa umurengera n'umunyagihugu adashobora kuronka. Nibo boba batuma ubutunzi bw'igihugu bukoreshwa ukubiri gushika naho igihugu cacu kiba arico gikenye kurusha ibindi kw'isi. Ku vyerekeye igihano co kwirukanwa muri komine canke muri province babamwe, twagomba twibutse kwibwirizwa shingiro ryacu n'ayandi mategeko yose y'igihugu aho uburenganzira umuvuka gihugu wese kuba hashatse mu Burundi, haba aho yataye uruzogi, aho yaguze, aho apanze, eka uko yaharonse kose mu buryo bwemewe n'amategeko. Kwirukana rero abo bigeme n'abakenyezi ngo ntibagishakwa muri komine canke muri province, abo bategetsi batwara bakanashinga ibihano bitazwi n'amategeko, nukurengera ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko gukomeye, narirya atategeko na rimwe mu Burundi ritegekanya igihano co guca umuntu mu gihugu ciwe. Vyoba vyiza kandi nico cifuzo cacu ko abo bategetsi bo kwihweza nyabuna igituma abo bigeme n'abakenyezi bavyara batubakanye n'abagabo, bakabona gukinga na cane cane bakabashigikira aho kubatunga urutoke babagereka ko amabi yose, kuko kenshi baba ari abacikacumu bihohoterwa n'ayandi mabi yose akorerwa abigeme n'abakenyezi igihugu cirabiye hirya.